Abaramukije kw'izina rya Yesu Kristo. Tunezerewe kuba hano kuko Imana yabiduhaye. Turi mu mugisha munezero w'ijambo ry'Imana n'indirimbo z'amashimwe no gutazira Imana. Ndabona hano rero yayibutse nawe mbona n'imbere abantu menga arabakanga na podium ndabona yayibutse mabafu menga yahora hariya ni podium menga yahora hasi ariko ubu bayitaravuye yayibutse neza rero. Hanyuma batanzi mazina anyita ibinda by'Ezekiel. Ni jewe Imana haye kano karyo kugira ngo usangire amajambo y'Imana. Tuza gusoma mu gitabo ca Nehemiya igice ca 13 turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14. Ego iyo majambo tuza kuvuganako, aya majambo yanditswe na Nehemiya nyene ubwiwe, uwitirirwa igitabo niwe nyene yacanditse. Ubwami yari yaratwawemwo ari nyagano wa Peresi yakorera ibwami ibuperesi. Habaye igihe rero ari wabo muri Israeli baba inyagano, batwagwa baja mu gahazo, batwagwa n'abaperesi. Mugabo Nehemiya agira ukuboko kwiza aho yakorera. Hanyuma kubera ko iby'intwaro, ibyo gusenga Imana, iby'imibano byari byaratosekaye bitakigira urutonde rwiza, bimukora ku mutima, biramubabaza. Hanyuma asaba uruhusha umwami. Hanyuma rero asaba uruhusha kugira ngo asubire kurusha mu gihugu c'iwabo, asubire gutondeka neza bijanye n'ivy'intwaro, gutwara akajagari, bijanye no gusenga Imana, navyo nyene byari byamaze guta intumbero. Abantu bikorera ibyo bagomba, bari mu kajagari hatagira izina. Rero nk'umuntu yarerewe mu ijambo ry'Imana, nk'umuntu yaragifise ijwi ry'Imana muri we, kandi naho yari mu gihugu c'abanyamahanga, yagumana inyota yo kumva ko ivy'Imana itokononekara. Niko rero gusaba uruhusha kugira ngo aje gusubira gusanura ivyononekaye mu mpande zose. Rero abaho ari umuntu arangwa n'ishaka n'ubwizigirwa hamwe n'umwete. Tugereyo gusoma ayo majambo avuga kuri ico gikorwa Mwemwera yashize ku mutima kandi agahaguruka aja kugikora. Ico nobibutsa kandi nababwiye ko uyu we ntiyari n'umuherezi, mugabo yari umuntu w'umwubahwa mu bijanye na politiki. Hanyuma kandi mu gihe ciwe yakoranye cyane n'uwavugishwa n'Imana Ezira. Ico gituma uzosanga n'ibi bitabo bisa n'ibifatanye. Igitabo ca Ezira n'ica Nehemiya birafatanye. Kandi igihe Ezira yatanguze igikorwa c'umuvyuro co kugaburira abantu ku Mana, abasomera ibyagezwe bya Mose, na Nehemiya niho yarari ahagararanye n'ubwoko bw'Imana. Reka rero dusome aya majambo ari ngaha kuri iki gice ca 13 namaze kubabwira. Avuga ngo bitandukanya n'abanyamahanga. Kuri uwo munsi abantu basomerwa igitabo ca Mose, basanga nta mwamoni canke umunyamowabu yemererwa gushika mu ikoraniro ry'Imana gushitsa ibihe byose.
kuko wagiye nagerageza gusoma nka mwarimu kuko batasanganije abisirayeli umutsima n'amazi kandi kuko bahereye Baramu ngo abavume mugabo Imana yacu yahinduye uwo muvumo ucika umugisha nuko abisirayeli bamaze kumva ivyo byagezwe baca bitandukanya n'ikivange c'abanyamahanga bose bari muri bo. Nehemiya yirukana Tobiya mu cumba bamuhaye, ariko ivyo bitaraba Eliyashibu umuherezi ari we yajejwe ivyumba vyo ku ngoro y'Imana yacu kandi yari inshuti ya Tobiya, yateguriye Tobiya nyene icumba kinini aho bahora babika amashikanwa y'ifu, imibavu, ibikoresho n'ivy'icumi vy'impeke, ivy'umuvinyu, n'ivy'amavuta ya elayo, n'ivy'ivyagezwe byashinze ko bihabwa Abalewi, abaririmbyi n'abacungera irembo, hamwe n'imigabane yahabwa abaherezi. Ariko muri ico gihe cose sinari Yerusalemu kuko nari nagiye ibwami umwaka ugira 32 Aritazeruzi umwami w'i Babuloni aritunganje. Ndamaze iminsi saba umwami wandekure ngende, maze nshitse Yerusalemu mbona ikibi Eliyashibu yakoze ko yahaye Tobiya icumba mu nyubakwa yo ku ngoro y'Imana. Birambabaza cyane, nico catumye nshibagurira hanze ibintu byose bya Tobiya byari muri ico cumba. Negeka ko bahumanura ico cumba. Bamaze kugihumanura nsubizamwo ibintu by'ibikoresho byo mu nzu y'ingoro y'Imana hamwe n'amashikanwa y'ifu hamwe n'imibavu. Hanyuma nsanga yuko Abalewi batakironka imigabane bagerewe. Ibyo byatumye Abalewi n'abaririmbyi abakora ibikorwa by'ingoro y'Imana babita umuntu wese agasubira mu itongo ryiwe. Maze nkanatira abakuru nti ni igiki cyatumye ingoro irekwa? Ndaheza nkoranya abo Balewi n'abaririmbyi ndabasubiza mu bibanza byabo. Maze Abayuda bose baca bazana ibya 10 by'impeke n'ivy'umuvinyu n'ivy'amavuta ya elayo babishingura mu bubiko. Shiraho abazezwa bintu byo mu bubiko nibo baba Sheremiya umuherezi na Sadoki umunyabwenge w'ibyanditswe na Pedaya wo mu Balewi, akurikirako Hanani wene Zakuri wa Mataniya, kuko abo bari bazwi ko arabizigirwa kandi igikorwa cyabo kwari kugaburira bagenzi babo. Ndaheza ndasenga Imana yanje kuranyibuka ubw'ibyo, ntuzohanagure ibikorwa by'urukundo nakoreye ingoro yawe Mana yanje n'ibyo nakoze byo gufasha ibihakorerwa. Imana ishimwe cyane. Amajambo jewe nayisemye no kwitandukanya n'ivy'Imana yanka. Usomye amajambo urumva icakozwe hano mwijambo ijambo ry'umutwe no kwitandukanya n'ivy'Imana yanka. Twamaze rero kumva ingene byari bimeze mu Bisirayeli. Hari gusubira nyuma, bamaze kubona umenyenga babaye intabwa, bamaze kuja mu gahazo k'abanyamahanga. Abantu barataye Imana,
iby'Imana babifashe nabi, bari barahawe ibyagezwe bya Mose, mugabo biraheva biribagiranwa mu mitwe yabo no mu mitima yabo, umuntu wese agakora uko agombye, gushika no ku baherezi. Wibuke yuko muri Maraki avuga ngo mu kanwa k'umuherezi niho akwiriye kubarizwa ibyagezwe. Imana ishimwe cyane. Mu kanwa k'umuherezi niho akwiriye kubarizwa ibyagezwe. Mugabo aba baherezi b'Imana nzima baratituye ibyo bahawe, ibyagezwe bahawe baratituye, babigwiza no gusa, hanyuma baja muri porogaramu zabo bituraniriza abantu ko bagombye urutonde rwo mu ngoro y'Imana, baragusibya bagakorerayo ibyo bagombye byose. Kandi unura rero hari aba bantu b'abanyamahanga batari bemerewe kuza ngo bakandagize ikirenge mu ngoro y'Uhoraho, kuko carazira. Mu majambo twasomye twumvise uyu muntu yitwa Tobiya. Tobiya yari umuntu Imana yaharura mu bantu bari mu bwoko bubi, kubera ko igihe Abisirayeli bariko bava muri Egiputa baranse guhinzira ubwoko bw'Imana. umuntu yanka abana b'Imana acika umwansi w'Imana. Imana idufashe cyane. Umuntu yanka abana b'Imana acika umwansi w'Imana. Ico kibi rero abantu bakoze, abamoni bakoze, cabaye nibagiranwa mu by'Imana yaciye ishinga nk'ibyagezwe. Yaguze ko abo banyamahanga batazoba barekuriwe kwinjira mu ngoro y'Uhoraho, kandi Abisirayeli bose bari babizi. Mugabo ibintu bimaze gucangana atacamira, kumvise ko hari ibihe Nehemiya atabaye hafi, yagiye ibwami ngira ngo yari yagiye gutanga raporo, kuko nababwiye yari umunyepolitike, hanyuma agatwarira abari ku isonga canke abari babatwaye nk'inyagano, abari munsi y'ubutegetsi bwabo. Birashoboka rero ko yagiye gutanga raporo, mugabo ico gihe ngo atamaze, igihe yamaze umwanya atahari, yasanze ibintu byamaze kuba nabi, byatokanganye. Twumvise rero ko hari umuherezi yaciye yitoraniriza inshuti yiwe. Umuherezi yari Eliyashibu rero waba inshuti ya Tobiya, aca amurondera mu cyumba kinini mu ngoro y'Imana ahabikwa ibintu by'agaciro, ibyatoranirijwe kuba mu ngoro y'Imana, iby'amashikanwa yaragenewe abaherezi, abaririmbyi n'abacunga irembo. Uwo mugabo rero apatikanije n'uyu muherezi baca barabisohora babita hanze. Hanyuma umuntu yitwa ko ari kizira kwinjira mu ngoro y'Uhoraho baca baramwinjiza, aca yiberaho. Ibihumanya biba birinjijwe mu ngoro y'Imana. Hariho baza ibitari mu ngoro y'Imana. Ivyo uno munsi Imana idufashe tubisohore. Yesu adufashe cyane. Urazi yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko turi isengero za mpwemu yera. Haleluya. Turi isengero za mpwemu yera, kandi mpwemu w'Imana aba muri twebwe. Mugabo hariyo abantu ikibanza ca mpwemu yera bamaze kugiha abandi bagenzi. Tobiya ushobora kumugereranya na Satani. Tobiya ushobora kumugereranya n'abagenzi babi n'ibintu bibi Imana yanka.
iby'Imana yanga mugabo uno munsi abantu bamaze gutopanganya ubuzima bwo kugororokera Imana, ubuzima bwo kwerezwa Imana, ubuzima bwo gutunganira Imana kitakiri ikibazo kuri bo. Ugasanga umuntu yari umukristo uno munsi umwitegereje ingeso arimwo ukabona ko ari biteye ikibazo, ari biteye agahinda. Ukibaza uti mbega uyo muntu ijambo ry'Imana riracari muri we, mbega uyo muntu mwene w'Imana aracakoma muri we. W'ishengero ry'Imana ibintu bigatopangana. Urusengero rw'Imana wewe urusengero rw'Imana, ubuzima bwawe iby'agaciro by'Imana byari muri wewe ugasanga byaramaze gusohorwa kera. Wibereye mu kajagari, mu batukana, hageze gutukana ntubigere umutwe, mu basambanyi ugasanga urasambana, mu baborerwa ugasanga uri muri bo, ukifatanya n'abantu badahuye n'ubugome bw'Imana, bagenda mu Imana idashaka, bakora ibinyuranye n'uko Imana ishaka. Abo bakaba ari bo ugwiza, abantu babi, abantu batemewe n'ijuru, ngabo wewe ukabagira abambere mu buzima bwawe. Bironona biragukamya mu buryo bw'ingwemu, ugacika umuntu by'ukuri acuza umutima w'Imana. Ejo hirya y'ejo ndi muri bisi, urabona ibintu by'amabisi nyene bisigaye ari ngorane muri kino gihe. Naratonze umurongo hanyuma ndashikirwa ninjira muri bisi, mugabo ari ibintu bijyana umutima. Abantu batanga inoti y'amajana 5, inoti y'igihumbi, basanga barya abakokayi baguma binjiza abantu gutyo. Mugabo jewe imisi yose nashitse mbonye byatwaye umwanya munini, urumva birarusha, ukashegeshwa. Nkabwira abantu aborosha inzira bakagomba guca mu nzira hafi batanga by'amahera. Mugabo jewe umutima nibyo nkundira, kuko harya ahantu abatonze abanyabuziba, batonze abanyeshingiro b'umunyabugeti, babonye ko ntanze 500, ntanze 1000, nobigira rimwe mugabo kabaye akamenyero. Ndazi yuko hatobora abatsitara mu duhurira mu rusengero rw'Imana. Ngeze rero muri bisi mu bugaraho abayatanze inoti ya 5 baca bamugarura 3, acambwira ati jewe ukwezi kose kuzobohera ntondera ibi 2, uko baca banjiye umurongo gaca ninjira kuhera ari inyuma ibibaho. Hari ibyo turatubona abantu ugasanga bagize ingeso yo kugomba guca mu nzira ya hafi. Tuciga mu mashure hari ibyo batumenyereza ngo arasheni, bagaca batubwira bati ibi ubuzima bwanyu bwose izobuma. Ingeso mbi ni twebwe, kwiba ni twebwe, gusakuza ni twebwe, gusambana ni twebwe, kuborerwa ni twebwe. Oya, suka Imana ishaka ishengero ryayo, ishaka ko tugira mu kwera. Murongo w'icenda hajya nasomye mu 8 ngo negeka ko bahumanura ico cumba, bamaze kugihumanura asubizamo ibintu y'ibikoresho byo mu nzu y'ingoro y'Imana, hamwe n'amashikanwa y'ifu, hamwe n'imibavu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashaka kumanuka, hari byakurumanije mu mutima. Nukuri iri jambo ryumve, ruhagaze ku ijambo rivuga ngo kwitandukanya n'ivy'Imana yanga. Ukaba wumva ko uri mu ruhande rw'Imana, hari ibintu ubona wabitse mu mutima, ari Tobiya ari mu mutima wawe, nakanya keza by'ukuri ko kuza kugira ngo Yesu agumane. Nehemiya yashitse yarabonye ko abantu bapapanye, abantu bagiye mu byaha, abantu bipanze n'isi, iby'Imana bitakiri muri bo.
iby'Imana byoba bikiri muri wewe ari bizima uri kugendwaho n'uko Imana ishaka ni icyubahiro cy'Imana mugabo hakaba hari ibintu by'ukuri bene data byagutwaye ndagomba kuguha akanya keza. Yesu Umunyanazareti watubambiwe nifuza kugira ubuzima no kuri upapanye bwuzuye ibyaha ngo ategeka ko iyo nzu y'Imana bayeza. Haleluya! nawe gwino wezwe hanyuma by'Imana bisubire bivume muri wewe bisubire bihagarare muri wewe uri umutsindwa imbere y'Imana ntugire isoni gwino wezwe gwino utungane warinjije ibidahesha Imana icyubahiro mu mutima wawe kandi ibyo nibyo uri kugenderamo. Imana ntishobora kukwemera uri muri ibyo. N'akanya ko gutungana n'akanya ko kwezwa n'akanya ko gusohora iby'Imana itemera wabitse mu mutima wawe. Tobiya rero yaje ari umuntu ahumanya urusengero rw'Imana. Hariho ibihumanya ubitse mu bugingo bwawe mugabo Imana niyo ukwemera ko biguma gutyo. N'akanya rero keza k'umuntu wese yumva ko hari ikintu kimutsinda imbere y'Imana aze turagwaye ikaze wihagarika ntacyo bimaze. Nehemiya arabona ati abantu baraguye, abantu barasubiye inyuma, abantu barataye Imana. Na wewe birashoboka ko waguye, birashoboka ko uri mu ntege nke. Ni umwanya wo kwitaba Yesu kugira ngo akweze agutunganye. Naguhaye ikaze rero, naguhaye ikaze. Imana irashaka ko tuyitunganira, Imana irashaka ko tugira ubugingo bwejejwe. Ntagira ibintu by'ibihumanya, ntagira ibintu bibi bidutandukanye nayo twarikira mu mitima yacu. Imana iragomba rero ko ishengero ryayo bwezwa. Iragomba ko nawewe ubugingo bwawe bwezwa. Hari ibyakurumanije, hari ubusambanyi, ububeshi, ingeso mbi z'abanyamahanga zarikiye muri wewe. Umwanya wawe, umwanya wawe. Nehemiya yategetse ko ibitari ibyo bisohorwa. Nawe ngwino 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 Yesu asohore ibitari ibyo byarikiye mu mutima wawe, hanyuma asubizeyo iby'agaciro, iby'ubugingo, ibintu bizima. Niko Yesu rero adushaka. Iri jambo rero ubyakire, umutsinde imbere y'Imana, wihagarike. Iby'Imana barabitobanirije, wihagarike ntugumane intege nke zawe mugabo utere intambwe ushike ku kwezwa no kugutunganira Imana. Yesu atwemere. Barangije rero, barangije Imana igomba ko tugendera gutungana ibyayo bikaba muri twebwe, iby'Imana biri muri twebwe. Wirukane Tobiya, ubuzima canke ushobora kuba winjije Tobiya mu mutima wawe. Reka kugumiza Tobiya mu mutima. Ntugumize Tobiya mu mutima wawe, ntugumize Tobiya mu mutima wawe, kuko aca yonona iby'Imana, ibyari iby'agaciro muri wewe arabisohora ugacika umuntu mubi. Ari umuntu akunda Imana, iby'Imana biranyohwa kuko atakibanza bisubira kugira mu mutima. Aba rero ingeso zawe, aba imibereho yawe, hari ibyo winjije uno munsi ni ukuvangura. Hari iby'Imana usohore, usabe Yesu niwakweza akagutunganya. Isi ijambo mwese mutarizirikana, Yesu abahezagire cyane.
bashobore kuyumviriza mwese. Imana ibahezagire cyane. Ego twahaye ikaze abarwayi abandi barimo, twahaye ikaze abakozi b'Imana kugira ngo bashire mu biganza by'Imana ababene data. Karibu. Turanezerewe cyane n'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rihari rizima, kandi ijambo ryawe ni iciro umwana w'umuntu yirabiramo akamenya ko ari kure yawe, agatahura ko imigenderanire yawe nawe yahagaze. Mana, twumvise ko mu nzu yawe hatakwiye kwandura. Inzu nayo iriko iravugwa n'imitima yacu, kubereye kukwizera, kubereye kukwakira nk'umwami n'umukiza mu mitima yabo. Bacika inzu bamwo kuko bereye kukwakira. Mana yera, turagomba mu izina rya Yesu Kristo aba bantu bacika inzu yawe. Mu izina rya Yesu, abantu bamaze kukwakira bariho bazi ko ari inzu ubamwo kuko uba mu mitima yawe. Mana yera, ijambo ni rizima n'urihezagire ku baryumvise bose, batahure ko ari inzu ubamwo. Ngaba barafukamye, bumvise batsindwa, bumvise babaye kure yawe, bumvise mwami imigenderanire yabo nawe yarahagaze. Niwumva gusenga kwabo, bariko baravyaturisha akanwa kabo bivuye mu mitima. Nubaharire bana bahungu n'abakobwa beze, abatari bwakwizera, abatari bwakwakire, bavyaturisha akanwa. Imbabazi zawe zibagaragareko, natwe turabaherekeje. Amaraso yawe nababeko mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe zibabeko, buhagire, bakwagire nk'umwami n'umukiza mu izina rya Yesu. Abo bariko barakumena ariko imitima yabo ikaba yaranduye, ubagirire imbabazi. Abo nabo bariko barishishitira, bariko barishishitira, barakeneye ko imbabazi zibabako. Nubaharire utabaharuriye, bongere bagaruke mu nzira yawe. Aho banduje mwami iyo nzu ariyo mitima yabo, Mana nubagire neza, mugerererwe nawe nahari babi mwami. Amaraso yawe ubaharire ababeko abatungane, bongere barongorwe n'ijambo ryawe, bongere bagendane nawe, bongere bagendere mwami mu byagezwe byawe. Bumvire iki ijambo ryawe ribivugako. Urakoze ubahezagire kandi ubaharire utabaharuriye mwami. Turabaherekeje kandi twizera ko ubahariye. None hariho abandi baje barwaye, hariho n'abatashimye guhaguruka bari mu ntebe ariko bagicwe n'amagara. Abo nabo turabazanye mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze ubushobozi bw'ijambo ryawe ryaherekezwa n'ibimenyetso n'ibitangaza. Niko byari ibintu bikura ko ari igikorwa cyo gukiza imitima, n'ibibiri warayikiza mu izina rya Yesu Kristo. Twabonye umukobwa wawe apfukamye, mugirire neza. Aho yumva ananijwe, aho yumva akizwe n'amagara, aho yumva mwami Yesu Kristo yasiguriye abaganga bikananirana, turagomba wewe umuganga mwiza, umudokiteri yagiye abandi badokiteri bose bo mu isi, useruke utabare, winjire hagati mw'ikoraniro, uyinjire hanze mwami. Ibyamugaje abantu bawe, ibyamugaje abakobwa bawe, ibyamugaje abahungu bawe, ibyamugaje mwami ishengero ryawe, turabyimuje mu izina rya Yesu. Iyi saha baronke koroherwa, uce mu ngingo zabo, uce mu mitwe, uce mu bikiza, uce mu maguru. Bimeze nk'ibiranga abandi, bimeze nk'ibibosha amaguru mwami. Bongere kumva batambukisha ibirenge bibakunda, ubasomane bakize mu izina rya Yesu. Turimuje bimeze nk'amarozi, bimeze nk'ubutege mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo muzihumanye mu izina rya Yesu. Fate
bibiri ibitakuva ko byose bongere kumva bagirwa neza bongere kumva ari bazima mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami, turabatuye ko gukira, turabatuye ko kubohoka, turabatuye ko kugirirwa neza nawe mu izina rya Yesu. Turemuje byose. Oh Yesu Kristo, ijambo ryawe n'umuriro, ijambo ryawe n'inkota, ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe mwami riratunganya byose. Urakoze mwami, turabigushimiye rero kuba hariye kandi kukijije abagwaye kubushobozi bwawe bagenda ntibazima. Natwe tubaherekeje mu kwizera tubasengera mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, amen. Turakengurukiye umusimuzi ariko adushikiriza ijambo ry'Imana. Turashimiye uwadushikiriza ijambo ryo gusenga, turashimiye uwadufatiye porogaramu, turashimiye abaririmbyi mwaduhezagiye mu ndirimbo, kandi turashimiye cyane n'ishengero mwabyifashemo neza, mwatekanye muratekereza murumviriza ijambo ry'Imana. Kandi turashimiye n'abashitsi mwaje kwifatanya natwe kuno munsi. Umwami Imana abahezagire. Amen, amen, amen. Kubashitsi twabahaye ikaze n'ubundi munsi nimwashika, iyo mwaje muva muri bene data murabadutahirize muti abo munyabugete barabatasha mu izina rya Yesu. Hanyuma rwa rutonde rw'ababa